none nk'ubu ubonye uburyo uba wumva wokora iki nk'umuntu ukaronka nk'amahera amahera kanaka ni nk'ikintu kiba kiri mu mutwe uvuga ati je ndaronsa amahera vraiment ngira nkora iki kintu kugira ngo kizompeshe ubuzima nzewe indose nk'ayo mahera cyane cyane kibabaza n'akazu kandi nawe urabona no kungene kameze icyo rero nicyo kiyimbabaza niko kwera emwe narakena bakampa agasambara bakampa utwonja bajya barutiganda bataragenda n'abazake nagenda kubatakambira ndabuza agasabune nzokoga ngenda gusenga bakakampa kwera mbe Jacques nyene ndabizi ko Pasteur Jacques kera yabafasha ntimukivugana oya uvashitse muri Amerika ubundi kandi yadufata neza mukungu twaramutelefona akaturungikira amafaranga none ubu ntibigikunda oya kandi nomero ziwe atazo tumva farige mugira icyo mukenera mugabo kubera ko mudafise uwo mubwira mukungu ntimumuronke emwe mukungu yari umuvyeyi kwera akiri hanyuma reka twongere kandi tubasuhuze tunashima Imana amahoro mara neza muvyeyi mumeze neza emwe tumeze neza buke muga turi mu buzima vuze buke no kuvuga gute ubuzima bubi no kuvuga nyene yuko twebwe urumva naho twagiye mu masengesho yo gusenga emwe turasenga kwera tugenda mu buzima bubi tukava gusenga tugasikira tuguma gukenye tukicara tutagiye gutembera kabura icyo mufungura tukabura dufungura bigenda gutyo muvyeyi ntubona nkaza wundi umunyoko ingiye gusenga ata twose nizigiye aha imvaye nyene nsasikira kuryama nintatembeye mu banyagihugu ngo ndaba yuko bo mutuboga naho bampa ako gasoma ndagateka ntagire nakunye ndonka nagene tuvuta ndonka nakagari nkapa yo kutufungura gutyo nyene zewe nitwa Nabuzana Benasiya oya ntibikunda muvyeyi oya urumva ntupfa kuburonka icyo ukora naho ukironga basi ufise imbaraga zo kugikora emwe akazi gatonya uwo akambwira kweri nawe agakora nk'akahe kazi kenshi ushobora akazi nasobora ni nkako nyene kaho boza kuntu mutwatsi nkagenda nkatema nk'udukama tubiri nkaronka nk'agahumbi nkagenda kugura agapungwa kutuzumbu notsa ndarira nako nta hantu mo mufise murima nyene nk'ahantu hawe canke haba hari mugabo imbuto zikabura tworima imbuto nizo zibuze mugabo aho kurima mu hafise ni gato nyene twarabuze ahantu nyene hiyaguye nk'abakiri bato nk'abakomeye borima katwizere yuko hari ikiganiro turiko turagikora hari abantu bazokiraba hagize umusaruro uvamo hari niyo mbuto ishobora kuzoboneka sinzi mugabo urumva ko aho kurima muri hafise naha nyene ni mutu dutoki nyene ntahandi hanyuma nawe uba muri korali nzewe mba muri korali yabyizigiremwe ndahabaye igihe kitari gito urabona tugitangura gusengera muri iryo sengero y'ibyatsi niho natanguriye mbere twarinziranye muri gereza nayo nawe watanguye muri gereza umuryango zawe ntawe ufise mu mbyaro 9 ifise utwana tubiri gusa naho nyene twubatse kure ntimubana n'abana bawe oya
none kubera iki bagiye kure y'umuvyeyi barubatse bafise umuryango umwe n'abakobwa n'abahungu umwe n'umuhungu abyaye gatandatu uwundi mukobwa nawe abyaye imbyaro indwi barubatse nyine baja kubagana barubatse baza kure sino bisimira nagwaye ngo ndabasaba utuzi none abo bana bawe bo babifise basi banishoboye oya nk'umwe wewe aba ngaha hafi nawe kandi agenda no kubuguzaho mu nkambi utwajya urumva nawe ubuzima ni ukurondera nyine bigoye hama muri korari Vyizigiro muba mumeze gute mwese nyene umurimo w'Imana mukora gute emwe muri korari Vyizigiro kweli turagenda tukagenda kurepeta ego nko kuwa Mungu tukagenda gusenga bagahamagara ikorari yatsi gahaguruka ikagenda kuririmba ego nezo tuza kugenda hama wewe mwa mwarakijijwe ryari emwe n'imyaka imyaka 8 mbere aya ni imyaka 9 none wo barakijijwe nze mu kugira ngo nkizwe nagize umubabaro wabo bana nyene bamaze kupfa bose ntagire auko twobana amuhira ego emwe niho naciye ngenda nyene ndagenda tambe ngene kwitura Imana tindabe yoko yompanagura amarira ego kwera Imana yaramanaguye amarira none ubu nyene ndabibona yuko atana kimwe indose twonja ndatujya nkajyama nkasenga mw'ijoro bukeye mu gitondo kandi nkasenga ibyo nibyo bimbereseho umuvyeyi ego ngo burumva umaze gukizwa waciye wumva uraruhutse amahoro aragaruka ibyari umubabaro wari ku mutima waciye Imana impanagura umugabo ntiwatubwiye kujanye n'umugabo wewe umugabo umugabo wewe yagiye bugitsa yapfuye kera nabo bana nyene bakuye mu nyama ziwe nawe yarapfuye urumva nawe ntufisa ushobora kurima ngaha ubuzima nyene babugoye oya kwera ego nubona naho kakazu kari ujya muhungu watso bahajya haruguru niwe yakampaye ngo indani bakubakira mu akazu ubamo akazu karinga ngaho turaza kwa mu ngundu y'igitoke naka nyene nako aho bana yimbura iguye iranyagira hewe n'udusambara n'ibutso nkabora tukamborera nuko kwera oya nizere yuko Imana izobikora yakoze biriya n'ibizokora burya ikintu gikomeye no kugira amahoro mu mutima ushobora kugira ubutunzi bwinshi mugabo udafise amahoro bikaba ubusa mugabo ikintu gikomeye no kugira amahoro ukumva yuko uhagijwe nabijya Imana igenda ikuronsa buri munsi yego hama maze kugera muri Gerezo des Âmes niye mpinduka yabaye utarakizwa n'igihe wakijijwe bana ko batadukumira emwe narakena bakampa gasambara bakampa utwonja bajya barutiganda bataragenda nabazace nagenda ko batakambira tindabuza agasabune nzokoga ngenda gusenga bakakampa kwera mbe Jacques nyene ndabizi ko Pastor Jacques kera yabafasha nimukivugana oya uvashitse muri Amerika ubundi kandi yadufata neza mukungu twaramutelefona akaturungikira amafaranga none ubu ntibigikunda oya kandi nomero ziwe atazotumva farige mugira ico mukendera mugabo kubera ko mudafise uwo mubwira mukungu ntimumuronke emwe mukungu yari umuvyeyi kwera akiri none aragwara na malaria yasanga niyanikiye ako kazuba akagenda mpaye amahera ngo ndani bagende kukugurira ibinini ego mujyana umuvyeyi kubera ubutakironka nimero yiwe kubona biba bigoye urumva hamwe
twaraganiriye na mugenzi wawe tubwira ko kenshi nawe agira imbogamizi, hari nkamwe mo muri abatama kenshi akazi ngo muronka no kuja kuvoma canke kwahira ivyo vyatsi, none nawe urashobora kuja nko mu mwonga kwikorera amazi? Oya muvyeyi, nubona naho ku mabombo yabuze. Emwe nsani isaranye nkatekereza. Bere biragoye, nta mbaraga, nta nguvu ufise. Donc nutwo twatsi nyene ucurondera naho nyene narose nkutubaraga naho nta turose uze kutumbwira ndamubwira to ya muvyeyi nta mane fise tiyo kugenda kudusobera. Urumva biba bigoye nyine ubuzima cyane. Yego kweli. Nta yandi mashire hamwe yagera nk'igihe wenda avuga ngo arabafasha kugira ngo murabe ko? Oya, emwe nta nimwe nyene. Kera baraza bakubaka, nibaza ko hari amazu amwe baba barubatse cagiye mbere. Bari bayubatse mwaraguruka arasambuka, zace niwe yazibubakiye akirino. None amaze kugenda inzu zaciye zimererwa nabi zirasidagurika, emwe amabati aratobagurika, impaka zirahera. Muca musubira muri twa tundi twa kera. Urumva biragoye kabisa. Biragoye muvyeyi wanje. Biragoye no kwihangana nta. No kwihangana. Ego. Mugabe igikuru nuko mufise Imana. Yego, emwe nico gikuru Imana. Nico gikuru mbona. None muri korari vyizigireho ubu muri umugwi ungana gute? Turi 207. Ubwo bose baracafise umwete, barasenga, baratonda kuko bikwiriye. Hari abatonda barose umwanya n'abandi batonda babuze umwanya wo kugenda kurondera abana, mugabo nabo nyene si misi yose aho baba babuze umwanya wo kugenda baba bagiye kuronderera abana, abandi nabo tukagenda. None kurondera abana babage nyine mu ikambi kurondera twatuntu cyane kurondeza bagenda gusuma, haba no mu Barundi bakagenda gusuma, haba no ngwa mu nkambi bakagenda gusuma. None nkandi mushobora kuronka nk'abantu wenda nk'aba Barundi mushobora kurimira bakabafasha nk'utwo tuntu duke nabo nyene turagenda tukabafasha. Nk'ubu kwirimagira ibiharage baraza kubabwira bakagenda kubabagarira ibiharage bakabaha tukenya two kurya. Kubera ko mudafise ahantu hanini ho kurima. Yego. Mugabo ko mbona hose hegeranye ahantu umuntu wese abazi ahiwe uko ameze. Amenya harakazu kiwe nyene. Akamenya naho yorima naho atorima ha mugenzi we. Mugabo mwese ko muri ngaho umuntu wese afise ahiwe. Oya. None nkazewe ako kazu nagahawe no aho banyubakira ako kazu nguja muhungu wacu agatsapuka ngo ni bakwakusirire ngaha nogira ngo nahi wanje hagumara umva nako nyene aka turiko turabona nako nyene sawa murakoze. Umva none nkako turiko turabona none nkaha hari ahantu ho kurima? Oya, kuko ndabona yuko ataka espace gahari nyine ko kurima, atamwanya ukwiye wo kuri muhari. Reka twizere yuko bizohinduka. Yego bizohinduka. Tuvyizere kabisa. Emwe turizeye kweli. Mugabo nk'umwanya wo gusenga ho hari umwanya mufatanye no gusenga wagije mukavyereka Imana. Kabwira Imana ati Imana ubuzima turimo zoduhindure, ndibaza ivyo murabikora kenshi. Oya kweli indyamye mwiza ndasenga nabyuka kandi mu gitondo nkasenga. None nk'ubu ubonye uburyo wumva wokora iki nk'umuntu ukaronka nk'amahera amahera kanaka ni nk'ikintu kiba kiri mu mutwe uvuga ati je ndaronsa amahera vraiment ngira nkora iki kintu kugira ngo kizompeshe ubuzima? Nzewe indose nkayo mahera cyane kibabaza nakazu kandi nabo urabana no kungene kameze. Icyo rero nicyo kiyimbabaza ngo kweli. Umva uronsa amahera ikintu ca mbere no kubaka inzu aho. None hajya ahantu urashobora kukwira ko inzu nini? Oya aho cyangwa urafise ahandi wovuga ngo wo kubaka abagenzi bawe bo kwemerera kubaka n'ahantu hagutse ngaha? Emwe naho pima sitagura utwo dukundi tw'ibitoki
urumva aka gace kose kuva hano kugera hajya hose ni iwawe? oya zewe naha nyene n'utu dutoki to kugera nkajya imbere? oya ibindi ukazobimenya mu nyuma? nkazobimenya mu nyuma cyane cyane akazu niko kambabaza. Yego akazi urumva nyine biragoye kabisa. ntiworaba imbere yako ndara mu ziko hagati birahakwa n'udusambara tumwe natwipfutsa agatiro nk'icyo kwifuka cyo kiraboneka nyine. oya kandi ubu leta bwanza ari utu nyine n'utwo nyine kandi urumva ino naho harakanye cyane. reka nasenye nk'udukwi numvise nkanye nza mbyuka nkacana agacanwe nkota mw'ijoro kwera biba bigoye. biragoye mubyeyi, biragoye kabisa. biragoye kweri mugabo reka twizere ko Imana mukorera n'Imana y'amaboko. yego mubyeyi wacu, yego dawe izobikora kabisa. Genda batera intege yego nkuko ubuzima nyine buragoye ahantu hose mugabo buragoye mugabo bizokunda kabisa. igihe kimwe muzohagarara imbere mushinga intahe kuko ko hari icyo Imana yakoze. yego dawe Imana vure mizoca inzira. Genda izoca urubanza. ndabatera intege cyane yuko hari icyo Imana yego turakora. yego no gukomera kabisa kihangana mugasenga cyane kuko Imana burya niyo Imana niyo nkuru. Imana niyo nkuru ya byose. Imana niyo nkuru kabisa. none nk'abantu mwahora musenga nabo hanze za Amerika nyine mwasengera mu ishengero, wumva ikintu kibagora no kuronka nimero zabo uburyo mubavugisha? nizo tubura ubwo abahandi ho muronse nimero hari igihe bishira Rutiganda nawe kandi yagiye avuga ati abwira uwo mukonditirisi wacu ngo yuko azomufasha ngakamufasha mu bintu bizoba azoba yifuza. muga yarabuze nomero ziwe yarazibuze zo kugira ngo amwibutse. zewe je ndashobora kuronka amanimero yawe? ni nk'abahe bantu mwifuza yuko tworondera nimero zabo kugira ngo tuzobayagishe bahora babafasha hari bashobora kugira icyo bakora n'ubundi? nk'uwa mbere twakwifuza ni Mukungu, uwa kabiri ni Zake, uwa gatatu ni Rutiganda nyine Nasimiko. umva abo bantu baragerageza kubafasha bakiri ino. yego kandi urumva babafasha bakiri ino nabo bagifite ubuzima butari bwiza ubu bageze ijya mu bihugu by'abazungu nibaza ko bobikora gusumba. Nkasimirwa we na Rutiganda twarageze naririmba muri Tomayine turazana na hariya ku Musasa atavuga ati wewe nyabuzana nzo nitwataha muhira sikira kuguha igitenge. yatsi yagenda muri Amerika atakimpaye hoho natsiye mbona inomero ziwe natsiye ndamutelefona tindungikira cya gitenge wambwira turi kuri soroti hariya ku Musasa. yatsi yandungikira amafaranga ndakigura. yego umva na Rutigana nabo nyene babafashije ni nk'ibihe bakoze cyane bakiri ino? mwe barakora kweli. none ko mbona badufata neza twagenda no kubazambira ari nk'utwo dusaka bakaduha bagore biye nkagenda kubazambira babonye nkenye bakampa nk'agahuzu nkambara mbere bagatoza n'impuzu mw'isengero bakazitoza twese abakorari bakaduha impuzu twese baba bagabo bari muri twebwe baba na twebwe impuzu bakaziduha tukambara. mugabo urumva ntibigikorwa? ubu ntibigikorwa canke barabonye ko ubu mwagize ubushobozi sinzi? oya ntabwo kweli. ahubwo natwe tugira ngo no kuduhimba baraduhimbye. oya gusa igikuru nuko mwe mutarahimba Imana murondera muguma muja hajya. urumva ni Imana yo ntituzoyihimba kweli. mpaka ubuzima buheze ukaja mu gitaka nyene. mu gitaka kweli. oya nanje ico ngiye gukora ngiye kugerageza ndondere Pasiteri Jacques na Pasiteri Rutiganda cyane Mukungu.
oya mukungu nzogerageza ndamurondere yego ko biri kose ndabizi ko niyagira ico akora nzobageraho kabisa je murabizi ko ndi umwana wo ngaha yego murabizi ko ndi uwo ngaha kabisa yego da ibyo bazokora nzobibagezaho kabisa no kubihanganisha mukomere ubuzima nyine nuku yego buba bubi uyu munsi ejo bukaba bubi mugabo undi munsi bukaza ari bwiza ukibagirwa ko wigeze no kububamo mugabo haracari ivyizigiro kabisa yego muvyeyi oya vraiment no kwihangana no kubabwira ngo mukomere turizeye ko ari Imana izokora yego muvyeyi sawa sawa turabashimiye cyane Imana ibaho umugisha ubutandi baza yuko tuzongera kandi tukaganira sawa murakoze cyane Imana ibahezagire natwe kandi turasimye ko watugendeye waze kutuvugisha mu ijambo ry'Imana yego murakoze cyane mukomere yego nawe urakoze yego